yashaka mumenyera mushikanje amazina arashobora kuba yitavye Imana. Maisha, 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 Maisha. Ewe umurwayi usanze ameze gute? nyine wapi muganga nta kuntu kwe umurwayi yitavye Imana. Byakweli ndababaye. Afite ugiye kuraba yagize senyema nyinshi gose. Bana abantu bahuye na kijya kibazo barava cyane. Rero habuze uburyo bwo kumunyarukana kwa muganga kugira bamwongerereze iki amaraso. Rero ubwo muva rero amaraso menshi. Numva hagera igihe akama bikarangira yitavye Imana. Birababaje. None bimeze gute mwabifashemo gute muganga mavuganye ndibaza. Bica bisaba ko baswati bamujana muri morgue hariya canke mu mutwara kumushingura wumva bimeze gute. Nyine ndakomerewe hani hatari ndakomerewe cyane gose. Muganga ambwiye ko ari kurondera uburyo bakoresheje bariko baramukurikirana ngo kuza kumufubisha. None ntabi wacu mfise mpava nikorako nta n'uburyo nabo Kenya mfise sindiko ndabona iyo kurya simbona iyo kuva byose ni ngorane ahubwo abanyakuba nimba hari icyo mumfasha mukimfasha mupfira mwamwize neza. Umva ikibazo gihagaze ku mahera bakoze cyaje kintu gufasha mu mwanya n'umwumva nuko muganga no muganiriza nkamubaza ibintu byose nyine byifashe mwamukoze cyane gose hama tukiga inyore tumuvana ngaho azitwe ko ata muntu ameze kujya guma ngaha kuko nta mutari karafata. Biba ngombwa rero kubera umuntu kwamara umunsi atari muri morgue atera yononeka kandi biba ngombwa swati yuko muvugana n'umuryango bakamutwara kumushingura canke nta muryango kwisi ukamujana kuri morgue kugira bagusikira ndakufasha basi barindira tugende turondere nyine basi twumushikana kuri hospital muri morgue twamukoze cyane hama igisigaye tuzociga ko nyine byogana na muganga ko bobiriho bwanyuma mugabe ibindi byabaye kuva mu nzira. Nibaza n'ibyo nagufasha Imana ibaheza gihe uzamugize neza. Ego sawa muheza yiwe. Maisha, 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 Maisha. Je kusanzwe nibaza dufashe nko kuri 5 million. 5 million uca wongerako nka 10 million nguvuga cyaba 15 million. 15 million ni bon. 15 million ni sawa kuko uri kurabiraba bwari ubufuko nka 50. Bwari ubusak 50. Rero kubwanje nibaza yuko bidatevye wocu yarungu wocu ya deposa nko kuri banki. Cya deposa kuri banki hanyuma bisigaye soca tubara tuvugana by phone. Oya yo ugo musubira kumpindurira ko kandi jasha. Oya mani wewe umviriza nimwe ni price 15 million bon ni sawa. Sawa. Okay, ejo nibaza ko gahunda atabirenze. Zenda yahabwe. Sawa merci. Boss. Ndagusabye mfashe byukuri. None wenda kwaza ikintu kimwe. Wowe byukuri umuntu ari kaganira n'umuntu. We ntumubyumva ko umuntu ari kaganira n'umuntu. None kabuki turiko tuyaga n'umuntu. Ndiko niyagira ibya business by'ubuzima bw'iwanje. Nawe uciuza guhagarara ngaho newe idiri dusangiye ni. Fasha di boss. Fasha unyumvirize. Mushikanje yapfuye. Ngiye kwa muganga nsanze yapfuye. None ugushaka ndagufasha iki? Umva boss. Yapfuye nta buryo bwo kuza kumufubisha mfise. Muganga mbwingene ndabe abi wacu
ko ari cyo bomfasha tuze kumufuyisha. Cyo kiroroshe genda uraba biwanyu hama bagufasha ugende umufuyishe. Abiwacu bose barantaye je ntabiwacu ngira. Nenda kubatsa ikintu none izo ni ngorane ziwanje cyangwa ni ngorane ziwawe? Kuva mama apfuye niwo muvyeyi wenyene nari mfise, basigaye banyihakanye, yaratujanye uko twokwita ko ari papa, yaratwihakanye ngo ntatuzi. Sha boss niyo muvyeyi nsigabanye. Newe ushaka ngiriki? Ndakwinginze umfashe boss. Newe ushaka ngiriki? Urabumfashe, urako icyo wumfasha tuze kumuhambisha ubukoze. Genda ku gatumba ubwira biwanyu bazi bagufashe kumuhamba. None je ugomba une muzo ngorane ivyo ndatsi byari ivyo. Ntacyo bumfashe biwacu. None yapfuye genda ubabwire bamuhambe. Kandi ikindi naco utaruzi, iyo udafise uburyo urashobora kwikora muri leta, hanyuma abarongozi bakagufasha. Barafise ukuntu boroganiza ibintu bagafasha abantu babuza abo badafise ababahamba, bakabatwara mu itongo bakabahamba. None je wumva, none genda witura abarongozi babwire ko ataburyo ufise, hama baje bamuhambe. Nigoranire he? None abarongozi nawe cyabarongozi ntabonze. Leta none mwe nta mukuru w'umutumba mufise, nta nyomba kumi mufise, nta chef de zone mufise, nta mustane, nta gouverneur, nta baki. None genda ubabwire. Kije nakoze numva yivuga ko ntavyonze nibigenda gute. Je reka kumbaza birebere wa muhungu we. Umwe murafise ababatwara ku mutumba, genda ubabwire. Murafise abahuza, genda ubabwire. Nizo n'ingorane ziwanje, genda uraba ubwira hama bagufashe guhamba ico kiziga mu gihambana iteka je undeke. None boss ariwe nayimbona ubuntu niwe nari mfise, niwe muvyeyi nsigaranye. Mani banza notabaza. Mani banza uve hasi kwanza. Ndakwingiza hasi kwanza. Ndakwingize nuko banza unyumvirize. Ico kibazo cawe genda uciganira abandi, je nzoshigikira mu bandi. Genda mviraho. Maisha, 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 Maisha. Nibiki wewe? Kuri ngaha murahaze miko muradambwa. Tweba duhe liste dukorerako nawe ucuza wicare ngaha. Ujya iyo mwabuze umuntu nkuko namubuze, nka muri ko murazana ngo burofa bwose nkenga mbona bapayuke mu mutwe cyane. Tuma mwicara basi tugane ndababwira ikibazo vise. Twicare. Bani twicare twumviriza hagiye usanga reka Debga twumve, debga kira kudebga ngaho. Twa baduha na liste tuzagukorera ko nawe ucuja kwaya ngaho. Mushikanje yapfuye, mugamwe muko muradebagura amajambo mudebagura. None akazi dukora ntukazi. Twa tujya twikoreye imifuko. Hajya tutikoreye imifuko nta kintu turonka. Umviriza rero ikintu kihari kandi tugufasha. Ni kintu iki kimwe gusa kitarenga ntikirenguke. Uri muranyumva? Ntiwishinge kunurumburira ibyiza. Umviriza ikintu rero tugufasha ni kintu iki kimwe gusa. Ico tugufasha cyambere tuzakugufasha kwimba ikinogo, tuzakumuhamba, tuzagufasha kwikorera isandugu yiwe arimwe tuyitwara ku kinogo. Okay, naho ni kubera uri umugenzi. Ivyo rero uzuribi naho ni kubera uri umugenzi wewe, naho ubundi ho yubu utari n'umugenzi twagutaha tukigira. Ugo mbere twigire tuareke jemura twogenda kwiga.
Maisha, 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 Maisha. Yohana umviriza rero ngo hidire muhungu bane babonye rumenyaje wo ngaha kandi ibintu vyo kuri tombero nabonye umenga keshi imifora agiye umuntu uzenya kubiraba nasanze keshi wari ubirimo amanda guhidirire yo je mwisita hase baranze hano twege ajya kwa muganga iwacu haje umuntu kwivuza amuzana yarenze apfira rero abi wabo baciye binyikira bose ubu ntituzi n'umwe ivyiwe kandi babona amaze gatatu umuntu ariko arononekana ahubwo yaramaze kononeka dukeneye rero imitwe rero murondera abantu mufashanya mugende mukore ikinogo hama tumushingure amahera turayabaha yo je nanje kweri ashiye ndi nanje niyo wanje amwisite bose turabizinanye abakozi barahari sawa rero gisigaye ugende barondere utigite uronka wewe ni ku telefone ibisigaye inoti ntaco twebe turimenya yo komera cyane sawa Maisha, 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 Maisha. Hama mudukundira turasaba ubufasha cyane imbargo ishobora no gufasha kabisa twebwe dufise ikibazo mushikanje yarapfuye apfuye mba nta buryo mfise kwa muganga basabye amahera menshi akosomya amuvuza nanje nta buryo mfise ndajaho nakorera ku mubosi ndakora ico yomfasha nzotuma ndayakorera nawe nta kintu na kimwe yigeze amfasha ku gatumba naho ntawe dufise two kwikorako ariko ngoma tubasaba nyamba ico mwoshobora kudufasha ijanye n'uburyo mbaye ico mwodufasha mwamukoze numva ko ari wahuye n'ikibazo gikomeye ariko icyo ndabona umenga sinashobora kukigufasha kuko nanjye ku kazi ntibampemvye kandi rero ndafise ikintu kimwe no gufasha gusa kimwe wamukoze no gufasha amasengesho kuko ugize ingorane ndazi si jewe noba nari kubishobora gusa hari n'undi muntu yobigushoboza ariko ngiye kugusabira ntuzobura nzogenda uratabaza nk'uko wari unyituye nanjye ndazi yari yaborewe uyu nta kuntu baba bagenda nawe waborewe bagenda baborewe bosi wanje hera ikizibu kigiye kumugora kandi amutagira n'ubwira banda bumbirize aho gutamba namba namugonze namugonze cyane umuntu wa muganga ibyo bisigaye bitotwa na bosi mwamugonze kwe we mutani n'ibintu gize n'ibiki uzo ko ufise bosi wawe akaba ari mboregwa gasanganwa amakiki kwa danda bagiranye mwibarabara je ndatsakira inyota rusharungwamo no bacaje ngira go nacangira go yaracha wacanye agacine mu akacacerera oya nimwumvirize umvirize ko gihema Maisha, 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 Maisha,
Maisha